mu gihugu cy'u Rwanda hari amanama yo tavanya ko ariko arakoreshwa abasirikare abakiri mu gisirikare ndetse n'abamaze gupasiona kugira ngo bikunde bashobore kongereza igitigiri nyamwinshi cy'abasirikare. Ubona yuko abenshi bari kugwa ku mirongo y'urugamba yavuga ngaha mu gihugu cya Kongo. Ibi turaje tubibasomere tuvi mu zini muzingo turabe ibijanye n'ayo manama aguma akoreshwa n'uyu General Alexis Kagame sanzwe afise ivyarongoye mu gisirikare cyayo RDF. Navyo turaje tubikomoza ndetse tunababwira ibiri ku mirongo y'urugamba. Turaza kuyaga neza na neza ama operation adasanzwe ariko arabera muri Kamisimbi neza na neza muri Walungu aho hariko haraba ama operation adasanzwe. Ingabo za Wazalendo ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF bikomeza gukorana mu mutwe umwanya ku mwanya, imigwano irarembanye, ibintu n'ibisazo byo gusa. Turaza gusimbira muri Rucuru mu gace kitwa Kibunanwa na Busukura turaje naho tubabwire ibiriko birahaba n'ingene ibintu biriko biragenda. Turavugana no kubijanye n'iyongerezo ry'abasirikare ba FARDC haba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, aho mbere amakuru dufise nuko FARDC iriko irashinga ibirindiro aho bitwa Ibuhimba muri Warekari no mu gace kitwa Imahanga muri Masisi. Just turaje tubisesangure tubicirya nino dushobore kubabwira uko vyifashe na cyane ku mirongo y'urugamba uko ibintu vyifashe. Ariko imbere yuko twinjira amakuru yacu idonido mu buryo bweruye, reka cyamaza ndamutse cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abumva runo rurimi w'ikirundi ndavuga abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, henshi muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika ndetse n'abari muri Aziya. Bumve yuko tubaramukije tubaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi. Je mugiye kubana ni Cody de Black, je tugiye kubana cyane mu kuyaga no kubaha incamake y'ibiko biraranga imirongo y'urugamba. Mu makuru aheze twe twababwiye ukungene muri Basizi neza na neza muri Ruki aho amadrone ya FARDC yashoboye kwicurangura maze arasa bikomeye asanzwe hari birindiro vya M23. Turayaga byinshi kubijanye n'ibiko birabera muri Masisi. Mwumve yuko muri Masisi naya mango tuvugana ibice bigiye bitandukanye biriko biraberamo imigwano kandi idasanzwe. No babwira yuko muri Masisi bivugwa yuko inyeshamba zitari nke ziko ziragerageza kwahunga kukwanka uno muriro wa Wazalendo na FARDC. Murabizi sinonda kubisobanura cyane uburyo ibitero biko biragenda, Wazalendo imbere appui FARDC. Je ndazi yuko mu bitahura mvuga rimwe mu kumva 10. No babwira yuko guhera ku munsi wa mbere ibitero by'indege vyarongeye kwibasira cyane ahasanzwe hari birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twonababwira yuko inyeshamba zitari nke amakuru dufise ari uko zimaze kwasiga ubuzima mu migwano iri kirabera haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ibi vyose turaje tubivuve imuzi n'umuzingo tubabwire uko ama operation ari karagenda. Ndagamba ndababwire kubijanye n'ibiko birabera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda hariko haraba amanama y'urutavanya ko y'abasirikare bakiri mu gisirikare ndetse n'abapasione abo twita abademobe mu kuyaga ivyo tugiye kubabwira mino nkuru. Ku nkuru twandikiwe n'umunyarwanda asanzwe ari ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, yatwandikiye ati ku munsi w'ejo twandikira munsi ati ku munsi w'ejo hari ku munsi wa kabiri igenekezo rya 11 ukwezi kwa 11 uno mwaka turimo, General Alexis Kagame yasohoye itangazo ahamagarira abasirikare bakuwe mu gisirikare yuko bategerezwa guhurira kuri stade Amahoro kuri no muzigenekezo rya 12. Nkuko amakuru amwe abivuga, uyu muhamagaro ugamije kwegeranya abasirikare bose bo mu Rwanda bakuwe mu gisirikare kugira ngo bongere kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda kugira ngo bagwane intambara ikomeye yo kugwanya Uburundi ndetse na Kongo. Ndamaze kukwemeza ko iyi izaba intambara ya nyuma y'akarere hagati y'ubwami bw'Abahima n'abaturage b'Ababantu. Guhera uyu munsi abasirikare bose bo mu Rwanda bakuwe mu gisirikare bazokongera kwinjizwa
mu gisirikare cy'u Rwanda kugira ngo bongere inguvu ku bari basanzwe bari mu ico gisirikare narijya benshi muzi yuko bariko baragwa mu mashamba ya Kongo. Ubu nibwo butumwa uno mwene data aba mu gihugu cy'u Rwanda ashoboye kuturungikira ku bijanye n'iyongerezwa ry'abasirikare y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Neza neza aho bababwiye ko bahurira kuri stade Amahoro kugira ngo bagire ivyo bumvikanye. Kumbure turashobora kuronka amakuru y'ubutasi y'ivyo bashoboye kuganiriramo, navyo tukaza twebabwira ndetse twabicigira nino twababwira uko vyifashe. Rero reka mu nkundire dusimbire ngaha muri Rucuru. Makuru dufise nuko hari imigwano idasanzwe mu buce bugera kuri bubiri, agace kitwa Kibunanwa n'agace kitwa Busukura. Ivyo bice no babwira yuko biriko biraberamwo imigwano idasanzwe. Ivyo bice no babwira yuko biriko biraberamo intambara donc ya runyota bivanye n'umuvuduko ino ntambara ifise. Nkuko tubikura amakuru mu bene gihugu bari ngaho baratubwira ko muri ubu buce bubiri hazindutse imigwano, aho Wazalendo ariyo yagavye ibitero ahasanzwe hari birindiro vy'inyeshamba za M23. Hagiye kugira amasaha y'indwi ibitero bikibandanya atawurashobora kwegukira ubwo buce kari bubere ko twababwira yuko Wazalendo yariko irakomeza kongereza inguvu cyane ku basirikare baguma biyongera umwanya ku mwanya wa Wazalendo baza kwapuya canke baza kugira renfort muri ibi bice nababwiye Kibunanwa ndetse na Busukura, aho aba Wazalendo vyaboneka neza yuko bariko barakoresha inguvu nyinshi nubwo bitahise biborohera ngo bahafate mu mwanya muto. Imigwano yafashe umwanya munini, kumbure tuza kubabwira uko ibintu za ko vyifashe. Nyamba Wazalendo iza kwegukira buno buce, nyamba Wazalendo iza kongera gusubizwa inyuma, navyo turaza kugira ngo tubabwire uko ibintu vyifashe. Sivyo gusa muri Kamisimbi naho ibintu nibisanzwe. Muri Kamisimbi ni muri territoire ya Walungu, aho amakuru dufise nuko Wazalendo Wazashu yashoboye kugaba naho ibitero bikomeye aha muri Kamisimbi ahasanzwe hari birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Iyi Kamisimbi iherereye neza na neza muri province ya Sud Kivu, neza na neza muri sheferi ya Ngweshe. Niho imigwano iri kirabera mu buryo budasanzwe, ni imigwano nayo iri kirakoreshwamo inguvu nyinshi. Wazalendo bavuga yuko yagomoroye ibigwanisho byose bikomeye biri ngaha muri Kamisimbi ariho bariko bararasa inkundura. Nababwira yuko makuru dufite y'abene gihugu nabo batubwira ati ubu twamaze kwitsimba mu mazu, twamaze kwinyegeza, nta na kimwe gihugu kirakoreka muri kano gace kubera ko ubwoba bwishi bw'abantu kwanka yuko amabar perdi ashobora kubahitanira ubuzima. Ico twababwira nuko abene gihugu bashoboye kutubwira nuko haguma hibonekeza amadrone aguma atembera hejuru ya Kamisimbi. Kumbure mu kanya tutashobora kumva amadrone nayo yahakoreye ibikorwa vya gisirikare kugira ngo bashobore guhamora izo nyeshamba. Ariko twabwira yuko ubuce bumwe inyeshamba za M23 zamaze kuhava, ndetse mu gace bari bamaze guta kuvamwo bari bamaze kuhata ibigwanisho vyinshi, aho bivugwa yuko zino nyeshamba zitashoboye kugira na kimwe zimukana mu bubiko bari basanzwe bafise bw'ibigwanisho ndetse n'ibiribwa byari ngaha muri aka gace kari muri Kamisimbi. Rero ivyo mwokumva nuko inyeshamba ziriko ziragerageza kwigizwa inyuma kugira ngo bikunde mu buryo cyangwa ubundi zishobore gukugwa mu bice vyigaruriye ngaha muri territoire ya Walungu. Nobabwira yuko aho bariko baragwanira kuri Kamisimbi ni kubiro ni entre ibirometero 15 n'ibirometero 20 werekeza mu gisagara ca Bukavu. Mumve neza yuko Wazalendo nubi gisotera usatira igisagara ca Bukavu, nubwo ubona yuko akenshi ariko noce ndababwira yuko umwanya n'umwanya mushobora kumva Wazalendo bashoboye kudodora, bashoboye kwereka abanyabukavu yuko bari hafi yabo. Mu misi mike bashobora kugira ico bakoze kugira ngo bashobore kwirukana zino nyeshamba za M23 canke zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ubona yuko zibasiye bimwe mu bice byo mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Nababwiye yuko kubijanye n'abasirikare ba FARDC bariko barabonekana cyane ngaha muri territoire ya Walikari na Masisi,
nobabwira ko abo basirikare ari mwamwe mu basirikare babonekanye cyane bari mu bwato bariko barazanwa muri ibi bice, aho mbere amakuru dufise baza bamaze kubaka ama defense cyangwa bahatamo kubaka ibirindiro vyabo muri uno materitware karabiri, ndavuga Masisi ndetse na Walikari. Bavuze nko muri Walikari mu gace kitwa Buhimba bashoboye kuba bahubaka defense komeye cyane, ama defense adasanzwe, ndetse no muri Imahanga muri Masisi naho bakaba bariko barahubaka ama defense kugira ngo bikunde bazoshobore kwirukana umwasi wabo aribo M23. Rero mwumve yuko mu buryo bucango bundi mushobora kumva inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke M23 bomowe muri buno buce bariko barakontorora buno buce basahuye leta ya Kongo. Ariko no mu yandi makuru babwira nuko bibirindiro ari birindiro bikomeye cyane, kuko ni birindiro bizofasha kuzibira bimwe mu bice biri très strategique zino nyeshamba zigwana ziriko ziragana kugira ngo bikunde zishobore kugira ivyo zivye ino leta ya Kongo, ndavuga nk'ubutare, amabuye y'agaciro n'ibindi vyinshi. Ivyo rero babwira yuko bisa nuko bariko barazibira zimwe mu nzira ziriko zirinjira zigomba kwinjira kugira ngo bashobore gukunda bizoborohere kwiba ubutare bw'igihugu ca Kongo. Hari abantu benshi ngize ico ndabivuga ko gato kumbeto ko mu buryo bwirambuye bariko barumva ubutumwa bw'abanyamurenge, aho umunyamurenge umwe yarungitse ubutumwa bw'amajwi ndetse birangira amenye ibanga, niko no bivuga, aho yari yavuze yuko bari barungitse Olivier Gasita, generale de brigade Olivier Gasita nk'umu infiltré, ndetse na generale Masunzu kugira ngo baje gutata muri leta ya Kongo bikunde bazoze bararonka amakuru bitabagoye, ndavuga abanyamurenge. Ivyo rero uwo muntu yarungitse ubutumwa avuga yuko bisa nuko bamaze kubimenya, kuko abenshi ko barafatwa bafungwa abandi bakubitwa, ariko munyuza kumva iyindi audio umuntu amubwira ati wamenye ibanga uraduhejeje uratuma ikindi no babwira nikijanye n'ama video n'amafoto amafoto ariko arasakara ku mbuga zitandukanye za zino nyeshamba pardon, aho zerekana zivuga yuko zarashe drone zibiri za FARDC, ariko ico tubabwira n'ububeshi ngo navuze mu kidigano twabanye muri BF n'ububeshi, kuko bafashe ifoto y'amadrone yarasiwe mu gihugu ca Azerbaijan bashize ku mbuga bumenyi mu mwaka wa 2020 hashize imyaka n'amafoto aciye kwizimbuga ngurukana bumenyi. Ariko uno munsi M23 iri kiregarukana kugira ngo yereke abantu ko yakoze ibintu bidasanzwe, ko yakoroye amadrone ya FARDC, ariko byamaze guhinyuka, byamaze kuboneka yuko ari ibintu by'amarigitanye canke ububeshi kugira ngo bereke amakungu yuko bashoboye naho bageze aho umwasi ashaka. Rero nuko babwira ibijanye n'amadrone ngo FARDC yakoroye, nta n'inyoni ya FARDC bakoroye, ahubwo no kwikina babuze uko babigira. Mwumve yuko ibi ari propaganda ariko barakoresha kugira ngo berekane yuko bakenyuye ivyuma vya FARDC kumbe ovyo, kuko iyi drone bakoresheje mu kwerekana ivyo berekana ngo bafotoye bakoroye ni drone yafotorewe hariya mu bindi bihugu, maze baregera kugira ngo berekane yuko bakaze, ariko sivyo. Tugaruka kubijanye n'ubutumwa twakuye ngaha nyene muri leta hamwe mu ntara rusange ya Kongo kubijanye na Colonel Wiringoma, aho babutunukiye muri Faransa avuga ati ndazogerageza ndawushire mu Kirundi turafashanya kugira ngo umwe wese atahure. Ni dans une vidéo là largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit Wiringoma lancer un appel au dialogue. Il décide, il déclare même si nos bombardements, nous aspirons à la paix et nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à discuter. Niho yagerageje kwerekana yuko ati nubwo turiko turaraswa mu buryo budasanzwe, birerekana neza yuko aya majambo Wiringoma yavuze yicishije bugufi. Yavuze ati nubwo turiko turaraswa tugabwaho ibitero mu buryo budasanzwe, baturasa amaroketi n'amabombe, ntacyo twebwe batubombarda, turifuza amahoro
kandi turiteguye kuganira. Ibi n'amajambo Winingoma yashoboye gushikiriza inyuma y'imisi itari mike bariko barabonera icimbwa yaboneye ku mugezi, aho bariko baraswa bikomeye cyane mwindi dutanguye n'igisirikare ca Wazalendo canke coalition ya FARDC, ubona yuko itariko iraboroheza mu buryo ubu cange ubundi. Muri make amakuru twateguriye nayatwobasangiza kugeza no mwanya kumbure, turacabasha kubashakira ayandi makuru menshi kugira ngo tubandanye dushirana ku mwanya, ndetse tunababwire biba bigezweho mu bigiye bitandukanye cyane muri ko biravugwa hano mu karere k'iyagarejere. Muri kumwe kuri micro Nicodide Black, ariko mu kurangiza iganiro tumashimire cyane abantu mwese badukurikiranye kuva ku munota wa mbere bizana no munota. Nizere ko byinshi twabiganiriye. Isango ni mu kindi kiganiro cyacu cy'uno munsi. Bye bye.